mwumvise mwavyakiriye gute? Murakoze. Mu Kirundi baca umugani ko amenya gutunga ngara yawe. Nivyo vyashikiye konsiliya nabiwe. Mwe muvuze muti harakoranye ikoranira kaminuza. Nta koraniro kaminuza bashobora gukoranya kuko amategeko ngenderwa ko y'umugambwe ntabibarekurira. Nkuko vyanditswe mu mategeko ngenderwa ko ikoraniro kaminuza y'umugambwe yipona rikoranywa ritumweko na komite nkuru y'umugambwe. Komite nkuru y'umugambwe nayo ntishobora gukorana mu gihe mu gifaransa cyo bita la majorité absolue de ses membres, no kuvuga ibice 50 wongeye kwijura rimwe ry'abayigize bicaye mu nama bagashinga iyo ngingo. Ivyo rero ntibishoboka ko abakonsiliya kuko mubizi nta na 10% babagize komite nkuru basigaranye na konsiliya na Gaston wiwe. Mugaca mumva rero yuko ikoraniro kaminuza ridashobora gukorana kuko komite nkuru yonyene idashoboye gukorana, ibiro nshingwa bikorwa byonyene bidashoboye gukorana, urwego rukuru rurongoye umugambwe urumva ko rudashobora gukorana. Gacangiraho mbona ko nejo nibaza kubabarira ngo bisunza amategeko y'umugambwe. Amategeko y'umugambwe ahindurwa n'ikoraniro kaminuza. Iyo koraniro kaminuza naryo kuva tugize iyo gusubiza hamwe mu 2009 nta rindi koraniro kaminuza ry'umugambwe ryabaye uko baciye baja mu manyanga yo gushigikira CNDD-FDD gutindaho baja Igitega gifashijwemo n'abasinunguruza n'abandi kugira bafashe CNDD-FDD ko none ivyo ari kwirategura turatinda turitwara imaza turazitsinda zireka gukurikizwa ku bubasha bwa CNDD-FDD kubera yahombiti tuje mu matora atamugambwe w'ijunja duhiganwa ku kibuga niko vyashikiye FNL n'iyindi migambwe ivyo nisino bisubiramo murabizi. Ubu rero baraye bagaragariye mu matora bagiyemwe be na CNDD-FDD adakurikije amategeko bakabura na 5% siho mvuga ko bava bagirisha ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ubu borigirisha bakuyeho abanywanyi ko n'amatora bagiyemwe bonyene tukayabarekeraga mama bizana ry'umugambwe barikoreshe bariko bafasha CNDD-FDD gutabatanga igihugu mwabonye amajwi baronse aranga nene mwumva iyo nama yo korana gute. Ivyo ni muri rusange kuvye amategeko rero yo kuvuga ngo barakuye umuntu mu mugambwe naho yobaye ari inzego zikwije ibisabwa n'amategeko y'umugambwe ntavyo bafitiye ububasha kuko mu ngingo ya 11 ntihenze y'amategeko ngenderwa ko y'umugambwe 13 mbere bavuga bati umuntu asigana ashobora gukurwa mu mugambwe mu gihe bigaragaye ko yahemukiye umugambwe mu gihe bigaragaye ko ariko akorera ubundi mugambwe reka shake mbe ndagarukira ngaha mbega mwe muri abamenyesha makuru mubizi no gusumbya abarundi n'abanyamahanga batari bake harya Gaston na Consilia n'ababo mwumva atari bo botangura gukurwa mu mugambwe. Iyo ngingo ivuga ko bigaragaye kuri kukorera ubundi mugambwe ihagije kugira ukurwe mu mugambwe yaba cyari igihugu kiriko gikurikiza amategeko mwumva abo bantu ari bo batari bakwiye gukurwa mu badasigana. Ico gituma rero nico bita mu Kirundi kwidigadiga kuri twebwe ijya nama yabaye nk'izindi zose bagize muri y'intumbero yuko igikenye n'ingimba n'iterabwoba ari byo bisigaye bikoreshwa mu gihugu aho kwisunga amateka n'amategeko y'igihugu n'ayandi yoba agenga amashirahamwe atandukanye aba ya politike canke ayatara politike.